Muraho neza murakaza neza kuri ku mafaranga hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ubwoko bushika ku 10 bw'abakobwa. Abakobwa ngiye kukubwira n'ubwoko ukazobona uwo mukobwa ukazobona murakune cyangwa ukazobona muri mu mubano. N'umukobwa utazoba ukwiye kwikura kuko uyu mukobwa igihe uzomurekura akagenda azoba ari wa mukobwa utoshobora kwicuza impamvu uzoba waramuretse akava mu buzima bwawe. Kuko abakobwa mu gihe muri kumwe mu rukundo ni wa mukobwa ashobora gutuma iterambere ryawe ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Kuko hari igihe ushobora gukundana n'umukobwa ariko uwo mukobwa mwamara gukundana bikaza kurangira nawe mugahebana, ariko nyuma yo guhebana ugasanga ni wa mukobwa uhora uguma wiyumvira ugahora wibaza ati mbese umukobwa kuba twarahebanye biba byapfuye kuki, ukumva nyene hora ubabaye nubwo uwo mukobwa aba yaragusize akagenda. Rero ico no gusaba nuko uwo kwicara hamwe ukumviriza ubwoko bw'abakobwa 10 ngiye kukubwira, kuko ushobora gusanga n'umukunzi wawe arimo mwabuno bwoko 10 ugasanga rero uramurekuye ukazosigara wicuza. Kuko abakene babivuze ati uza guhosha itunga hosha umugore. Rero nawe nuko wokumviriza kino kintu kugira ngo ntuze gusanga usize umuntu w'akamaro ugasanga wirukiye abantu atakamaro. Kuko umukobwa ngiye kukubwira ni wa mukobwa ushobora gusanga mu gihe muba muri mu rukundo usanga n'iterambere ryawe ryirutse rikaza ku muvuduko wo hejuru. Ko burya ikintu nokubwira coco mu gihe uzoba ufise umugore mudahuza nitunga kugira uzoshike ku iterambere dosanga ari ibintu bizokugora, ariko mu gihe uzoba ufise umugore muhuza akaba ari wa mugore musenyera ku mugozi umwe, akaba ni wa mugore ikintu cyose mucumvikana, urugo udosanga rumeze neza. Rero ico no gusaba nuko ufata akanya ukumviriza iyi video kuva ku ntago gushika ku iherezo, kuko iyi video ishobora kuba yogira ikintu yohindura mu buzima bwawe. Hama ubwoko bwa mbere bw'umukobwa utoshobora gukura mu buzima bwawe, umukobwa agushigikira. Burya ico womenya coco mu gihe uzoba ufise umukobwa mukaba mukundanye akaba ari wa mukobwa namba uri kurakora ibintu by'imigambi, akaba ari wa mukobwa akwitangira, akaba ari wa mukobwa adashaka kugutererana, nyamba ufise ikintu c'imigambi ahubwo akaba wa mbere kugira ngo abone yuko mwokorana ibintu kugira ngo mutere imbere. Uwo mukobwa ukazomubona nuko uzomujyama ko kuko niba mufata nabi abandi uzosanga bamugutwaye. Umukobwa n'umukobwa mwiza cane. Umukobwa wa kabiri utoshobora gukora mu buzima bwawe n'umukobwa akubwiza ukuri. Burya hagira urukundo rwubakiye ku kinyoma nta hamwe gopfa rushitse, ariko mugabo mu gihe uzoba ukundana n'umukobwa akaba ari wa mukobwa adashaka kuguhishirira, nyamba ari ikintu akubwiza ukuri, nyamba ubabara ukababara, nyamba ushavura ugashavura, mugabo akaba yakubwije ukuri. Mwene uwo mukobwa igihe uzomurekura akava mu buzima bwawe uzosigara wicuza, kuko umukobwa ntazoba ashaka yuko wobaho wishimye ukishima ku bintu bya feke, ubuzima bwawe bukubakira ku bintu bya feke. Ni wa muntu aba ashaka yuko ibintu byose byoca mu kuri. Rero umukobwa nawe ukazomubona mugume hafi, kuko mu gihe uzoshobora kumurekura uzosigara uricuza. Umukobwa nawe wa gatatu udakwiye kureka mu buzima bwawe ni wa mukobwa yubaha. Kuko urukundo iyo hatabayemo kubaha usanga ataterambere ushobora kuronka, kuko mu rukundo bisaba kubahana. Rero ukazobona umukobwa kubaha uzoca umenya neza yuko uwo mukobwa yuko agukunda urukundo rw'ukuri. Umukobwa nawe wa kane ukwiye kudakura mu buzima bwawe ni wa mukobwa akunda ibintu by'iterambere. Ni wa mukobwa nyamba uzoba uriko urakora nk'ibintu by'iterambere azoba uwa mbere akaza akagufasha, atari wa mukobwa azoza aje kuguhiga ko ibintu by'amafaranga gusa, oya, ahubwo waza bashaka yuko aza mu mugore kugira ngo muterere imbere. Rero umukobwa nawe aba n'abakobwa uzosanga ahantu haki, kuko urukundo rw'uko bimeze keshi abakobwa baza baje bashaka nyamba ari nk'amahero bawifitiye bashaka kuyarya, ariko mugo we bazoza kugira ngo arabe yuko mushobora kubaka iterambere mugaterera imbere hamwe. Rero uyu mukobwa nawe wamubona uzomujyama ko, kuko
niba mufata nabi azokwigira kandi uzosigara uricutse. Umukobwa nawe wa gatanu udakwiye kwikura mu buzima bwawe ni umukobwa akwitaho ku mutima. Ni wa mukobwa ataza kugira ngo aguhigeko amafaranga, ahubwo aza kugira akwiteho, akaza kugira ngo akugira kumara amarangamutima yawe. Rero uwo mukobwa ni wamubona ukazobona muri kumwe mu rukundo, uwo mukobwa uze wirinde ntaze yigere agucika mu minwe. Umukobwa rero wa gatandatu woshobora gutikura mu buzima bwawe ni wa mukobwa yihangana, kuko mu rukundo hari ibintu usanga bigoye. Mu rukundo mushobora gushwana, mu rukundo uko bimeze hari gushobora gusanga bitagenze neza, ariko mugabo kari wa mukobwa nubwo biba bitagenze neza ashobora kukwihanganira, ugasanga ni wa mukobwa nyamba abona wakosheje abo wa mbere kugira ngo arabe yuko urukundo rwanyu yuko gukongera rugasubira hamwe, kandi ubona neza yuko amakosa ari ayawe n'umuhungu. Rero umukobwa niba mubona uzokwirinde ntazove mu buzima bwawe. Umukobwa nawe w'indwi utoshobora kwikura mu buzima bwawe ni wa mukobwa kwizera, kuko ukwizera niryo shingiro ry'urukundo. Mu bisanzwe iyo mukundanye n'umukobwa akaba kwizera, urukundo rwanyu aba ari rwa rukundo rwanyu rushobora gukomera cyane. Rero ukazobona umukobwa akwizera nuko uzoba uwa mbere kugira ngo umubungabunge ntazoshobore kuva mu buzima bwawe, kuko igihe uzomureka akagenda umukobwa uzosigara umwicuza kandi uzosigara ubabaye. Hama umukobwa nawe w'umunani utoshobora kureka mu buzima bwawe ni wa mukobwa gutera intege. Burya mu bisanzwe urukundo harimwo ibintu ushobora gusanga bigenda biraca intege umuntu, ariko akaba ari wa mukobwa azoza agutera ingufu akakubwira ati ibi ntabukore uku nuku, ahubwo ni wa mukobwa uzobona ufise indoto zawe azoba ashaka kuntu wozishika ukazibona akakuba hafi ntaguca intege. Umukobwa rero nawe uzomubungabunga inamba ubona woba umufise, kuko igihe uzomureka akagenda uzosigara uricutse impamvu wamuretse akagenda. Umukobwa nawe w'icenda udakwiye kureka mu buzima bwawe ni wa mukobwa uzobona afise umutima mwiza, akazoba ari wa mukobwa akunda gufasha abantu, kuko niba ufise umukobwa ari umukobwa adafise umutima mwiza akazoba ni wa muntu namba rwose n'abashitsi ugasanga niba umuntu adashobora no kubaganiriza. Mu by'ukuri urwo rugo rwanyu uzosanga rutameze neza, uzosanga n'abantu bagenda barabavumagura. Ariko mu gihe uzobona ufise umugore afise umutima mwiza, muri ico gihe uzomubungabunge, kuko uwo mugore aba afise guhindurira ubuzima. Umukobwa nawe wa nyuma ariwe wa cumi udakwiye kwirinda mu buzima bwawe, udakwiye nako kwikora mu buzima bwawe, na mukobwa uzobona agukunda ukuri. Ubu ni wa mukobwa namba azobaje akazobona ukenye azogukunda uko nyene. Ubu ni wa mukobwa atazobaje akuronderako amafaranga, ahubwo ubu ni wa mukobwa azobaje nyene agufise ku rukundo rwa nyako. Rero uwo mukobwa niwamubona uzomwiyegereze, kuko azoba ari inkingi y'iterambere kuri wewe. Mu gihe uzomureka akagenda nuko abandi bazoca bamwitorera bamujane. Hama abavandimwe, ico numva nababwira nuko urukundo rw'ukuri ntirugurwa amafaranga. Urukundo rw'ukuri ni urukundo uzobona muri kumwe n'umuntu ukabona ni wa muntu ashaka yuko yo gushigikira mu byo uzoba urimo. Rero ico no gusaba namba uba wumva mwaba bakobwa naho bwe bashika ku 10, namba uba wumva ho harimwo umukobwa muba mukundanye, nuko ico no gusaba uwo mufata ukamwegereza ukamushira hafi, kuko undi wa mukobwa azotuma iterambere ryawe riza ryiruka ku muvuduko wo hejuru.
rero ico no gusaba nuko wofata uwo mukunzi wawe ukamubungabunga kuko ugiye kuraba mu gihe tugezemwo abakobwa barahari, ariko kugira ushobore kuronka umukobwa w'umutima ni ibintu usanga bigoye cane. Rero namba ubona ufise mw'abakobwa ukabona ufisemo nk'umukobwa muba mukundanye, ico nokubwira nuko womwiyegereza, nubwo yoba n'umukobwa ukabona muba mwarahebanye, nuko ufate iya mbere ukaza kumurondera kugira ngo urabe ko mwobitunganya, kuko abakobwa barahari pe kandi benshi, ariko kugira uronke nk'umukobwa w'umutima nk'umw'abakobwa ndakubwiye ni gake uzobabona cane. Hama nshuti zanje, ikiganiro c'uwo munsi tumva cogarukira ngaha, ariko iki kiganiro boba bumva ca bacigishije nuko wofyonda like bagakora na sabone, bishobotse n'ikiganiro bakagisangiza n'abandi. Naje kugushikiriza kino kiganiro Ntirampa Pascal, tutibagiye ko ngaha kuri ku mafaranga tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'inkondo. Ciao ciao.